duhingura twisunze ubuzima bw'abantu canke imibereho n'imikorere y'ubuzima bw'umuntu kubera ico umuntu afungura nico kimwica canke nico kimukiza. Je ngize iminsi ndiko ndazinywa cyane ndazihereza kandi ibinyobwa bimeze neza ndatumirira abanywanyi banje bose aho turi tuze dushikike kino gikorwa sireme ntanya no kuri ibinyobwa biraryoshe cyane go. Nibaza ko atavyinshi novuga atari kubatumirira kurajya amatariki nibaza ko mwamaze kuyabamenyesha. Twebwe nk'aba artiste nkaje nk'umuririmbyi nzi ko public yanje dukominikana neza nta kindi novuga atari kubatumira ndabizeza ko nzobanezereza kandi cyane gose kabisa. Sinigera maramaza company cyangwa umuntu wese yifuje ko dukorana. Ndakenguruka cyane kuba mwaranyize Imana bayizagire cyane hanyuma kandi ngurikiye n'abamenyesha makuru cyane kubera nimwe mutuma nabo batubona kubera busanga ari n'abari mu miryango yabo batabazi ariko bakamenya je Mukombozi ntari no muri famille yabo ni kubera ko hari Imana yampaye nkore ariko namwe ari cyo mwabashikirije kugira ngo bambone muri ico gihe Imana bayizagire cyane. Hanyuma ndanashimira abarundi bose ndanabaye ikaze Ingozi bazoze Igitega tuzoye turi kumwe naho handi muri Bujumbura tukirindiriye sivyo azoca mu matora. Yego naho nyene muzoze muri benshi kuko icyo twabikiye ni kinini urako nzo ndi kumwe na B-Face on the floor uca wumva za kimwe ku kindi urazi ko tutari bwakore kimwe ku kindi ntigiye tuyirimba kuri podium ibe sinshobora kuvuga byinshi atari gutumira abantu bose abafana bacu bari Butanyerera Gitega ekana Bujumbura kuzo kwitabira ibitaramo zokora muri aya matariki kuko uwo munsi tuba twashushe tuba twanyoye agakura tuzoba turiko turabikora neza nizere ko atanumwe azosiba turabatumiye cyane kuri aya matariki ndabashimiye cyane Imana bayizagire bizo. Nitwa Emery Gushimira Imana. Ibi binyobwa mubona ngaha hari haba muri mwebwe musanzwe mubonye bwa mbere ariko biri hafi ya hose mu gihugu. Tugomba rero gutunganya igisa nisekeza byo kuja kubisangira n'abene gihugu ari bo bakiriya bacu ruguru no ngahi Bujumbura. Ni umugambi twise agakura tour. Ni umuzunguruko twise agakura. N'uwo mugambi nyezina twari tuje gushikiriza abakiriya bacu ko tugomba kubasanga hariya bari hariya iwabo ku mutumba hariya iwabo muri site hariya iwabo mu gisagara kugira ngo dusangire nabo ikinyobwa cyacu cagakura n'ikinyobwa cyacu ca keza kacu hamwe kandi n'ikinyobwa cyacu ca keza kacu marakuja n'ikinyobwa gishasha kiri mu gwakeza kacu y'amazi citwa aho wawo. Nyene uruganda Burundi Sniper Company asanzwe ari umuntu yatembereye cyane aho asanzwe aziko burya umutahe atari gusa amafaranga ahubwo n'ubwenge nabwo nyine bushobora kuba umutahe. Ico ndakivugiye kubanza guhera ku bapresenta ikinyobwa gishasha citwa aho wawa kuko hariho umunyamitahe yinjije mu ruganda kugira ngo akoreshe izina ryiwe bamwita afise nawe nyine uruganda rwo kungurwa mbuga ngurukana bumenyi gwitwa Wetu Company ni naryo sura muciye mubona ngaha. Iyi product rero irimwo mu ruganda yitirirwa we. Mu muzunguruko rero tuzogira nawe nyine tuzoba turi kumwe dusangira na bakunzi bacu basanzwe banywa ikinyobwa cagakura twongera dusangira n'aya mazi yitwa aho wawe. Muri uwo muzunguruko tuzoba turi kumwe mu gusangira nabo rero ikinyobwa cagakura twarabateguriye kandi n'abaririmbyi hamwe na babandi twavuze hano kugira ntimuze kutubaza ico basanzwe bajejwe mu ruganda. Tuzoba turi kumwe nabo hejuru y'ikinyobwa cyacu cagakura gisanzwe kiryoshe tuzoba turi kumwe nabo kugira ngo baturirimbire bongere banadutwenze duterame dutere nijoro ijambo. Nitwanze Imana Toma benshi muzi nka Mukombozi hanyuma
abandi umuririmbyi umupasteri yose ndi muri dere n'ibindi byinshi tu ariko kandi nk'abandi umuntu azi icyo ari cyo kwamamaza kubera n'akazi dukora nako kwiyamamaza. Muri icyo gihe naragiriye ibakwe ryo kuba ndi muri bake Busco yarondera ubwo tuvugira ngo ikinyobwa gishobore gushika aho twifuza nigiza ko dukorana na Mukombozi nanjye ko mfise abafana benshi abatama n'abasore cyo guti ego reka nanjye nzobazana ndabazanire bashobore kumenya aho wawa icyari cyo bashobore kumenya agakura icyari cyo bashobore kumenya keza kacu cyari cyo. Muri icyo gihe akaba hariho n'igikorwa cyo kuzoryohera n'abanyagihugu bazaba bahashitse apare yuko agakura cyangwa aho wawa bikubira kumara inyota na keza kacu ariko n'umuziki nawo uzobuhari. Muri icyo gihe nanjye ibyo byose bindimwe ndakenguruka cyane kuba mwaranyize Imana ibahezagira cyane. Hanyuma kandi nkengurikiye n'abamenyesha amakuru cyane kubera nimwe mutuma nabo batubona kubera busanga ari n'abari mu miryango yabo batabazi ariko bakamenya agiye Mukombozi ntari no muri famiye yabo ni kubera ko hari icyo Imana yampaye nkore ariko namwe ari cyo mwabashikirije kugira ngo bambone. Muri icyo gihe Imana ibahezagire cyane. Hanyuma ndanashimira abarundi bose ndanabaha ikaze Ingozi bazoze Igitega tuzoye turi kumwe naho handi muri Bujumbura tukirindiriye sibyo azoca mu matora yego naho nyene muzoze muri benshi kuko icyo twabikiye ni kinini urako nzo ndi kumwe na B-Face on the floor uca wumva za kimwe ku kindi urazi ko tutari bwakore kimwe ku kindi ntigiye tuyirimba kuri podium ibe ya mbere ibe ya kabiri azo ari ubwa mbere ahubwo mwe murerekwa mwategura n'urusengero nge noza kweri. Abantu bari mu ntara ya Butanyerera tuzobasanga ku Gatumba iwabo ku itariki 23 z'ukwezi k'umunani kuri centre Ingozi aho bita kuri New Belvedere. Aha rero tubaye turararika abari muri Kirundo, abari mu Yinga, abari mu Kayanza kuzoza guteramana natwe mu kwihereza ikinyobwa gakura turi kumwe na B-Face na Mukombozi, turi kumwe kandi na Mutima Rokomedie, turi kumwe na Gasore, turi kumwe kandi n'umunyamitahe mushasha afise ikinyobwa aho wawa bita Wetu, afise uruganda rwitwa Wetu Company ku itariki 23 z'ukwezi k'umunani 2026 bazoze duhurire Ingozi. Hanyuma kandi abari Iburunga hafi ya Gitega nabo twabateguriye kuzoca twifatanya nabo muri uwo mugambi w'umuzunguruko witwa Gakura kuzoza kwifatanya nabo ku itariki 30 z'ukwezi kwa munani ni ku kwezi nyine. Turashimiye cyane gose company yavuze tureka tubaha akazi nabo baduhe produit bafise. Hama ikintu nyamukuru gikomeye no gushimira igihugu ciza ko Imana yagishizemwe amahoro. Burya amahoro niyo produit ya mbere twari dukeneye kugira ngo ibisigaye vyiyubake. Rero produit jengize imisi ndiko ndazinywa cyane ndazihereza kandi ibinyobwa bimeze neza. Ndatumirira abanywanyi banje bose aho turi tuze dushikire kino gikorwa. Sireme ntanya no kuri ibinyobwa biraryoshe cyane gose kandi biruhura umutima. Rero iyo umu artist mushigikiye mukamuha akazi n'iterambere ku mu artist ibi nivyo bintu twebwe bidutunze nivyo bintu bimaze kudushikana kure benshi barabizi. Rero uno munsi gukorana na company nganuku no kubashimira cyane gose baba dukuye mu bukene kandi iyo company iguhemvye ni kimenyetso ciza cyuko uri kurakora biriko baragufasha nawe. Ukuri turatumira yandi ma company ari karagerageza kuvuka ngaha mu gihugu tuvukamwo abandanya twiyumvirako kandi bakeneye kumenya impamvu bohamagara aba artist barabaza abantu baba bariko barakona n'aba artist. Rero twebwe turashimye cyane na mahera aza kudufasha mu miryango bigatuma abana bacu biga bigatuma natwe dufungura bigatuma twiyunguruza. Rero jewe ndashimye nukuri mwaduhemvye neza
je ku ruhande rw'iwanje mwampemvye neza Imana ibahezagire mwampemvye amahera nzoshobora kurya amezi 6 ndiha inzu niyunguruza shaka ka brochette ndagafungura rero ndabashimiye cyane gose nukuri nari mu bukene bunini mwarandonde telefone umutima hafi uce mu kanwa murasuna cenda basangaho muri nukuri ndabashimiye cyane gose nari mu bihe bigoye abanyegereye murabizi ariko kuma kano kazi mana tuzoca twongera tugaruke hani Bujumbura umuzunguruko dusa n'abagomba kuwusozera tuca twongera tugaruke hani Bujumbura hazoba ari tariki 6 z'ukwezi kw'icenda aho rero tuca tuba turararika babana bagomba baje ku mashure ko bazoza dusangira akanyobwa kamara kuja babwire bye bye vacances bayitere nabo nyene ijambo ti vacances wari mwiza katugusozerere kuri marakuja twongera twiyumviririza n'imisitari iri mu ndirimbo z'inyandiko za Mukombozi na Bface bongera babona gasore ariko arabatwenza abasomya abafundurira akanyobwa bongera babona na mutima kandi ariko arabasangiza ibinyobwa by'uruganda Bosco uruganda Burundi Sniper Company mu mfunyapfunyo Bosco rusanzwe rukorera mu Carama ya 3 kwibarabara rya 6 imbere y'ibarabara rikuru ry'igihugu nimero 9 Bosco ni uruganda ruhingura ibinyobwa kama rukongera rukabidandaza duhereye ku cambere ku mutobe w'amabungo witwa Keza Kacu marakuca ubugira kabiri o mineral ari amazi Keza Kacu ubugira gatatu agakura tangawizi kakaba karimwo agakura tangawizi harimo tangawizi ibaba n'ibaba buke buke uruganda Bosco rumaze imyaka inenga kuri 2 rukora ibikorwa uruganda Bosco rumaze gutanga akazi ku bene gihugu batari bake tumaze kugera mu gitigiri kinini ya cane uruganda Bosco rusanzwe rutanga amakori uruganda Bosco rukaba rufise n'indi migambi yo kuzohingura ibindi binyobwa muri kazoza no kwagura isoko y'ibirimwa ku barimyi be n'aborozi muri uwo muzunguruko abantu bazoza kuturaba tuzobaha ikinyobwa ku giciro gito kugira ngo ntagire ubutekera ibitari amazi aho wawa canke Keza Kacu marakuja canke agakura muri ico gikorane tuzoba turimo no kubahamagarira gusa ko mukunda agakura mugakunda kano kajini keza mutibage rero naho wawa aya mazi araryoshe harimo mpemo yera aya naho togenda kwa patiri ngo yahezagire yonyine bwa yarahezagire ntanya yarahezagire hama nyakubahwa Directeur General warakoze cyane kuntera iteka bigatuma n'abantu dukorana umwuga umwe babironkeramwe akazi birampimbaye cyane kubona uyu munsi aba influencer abakomedi batandukanye abaririmbyi uyu munsi bafise amazi aho wawa mu maboko kuri terume Imana yanyihereye urumva ko ni ibintu byo gushimira Imana.